Ishirahamwe Abana Bacu ABBA mu mpfunyapfunyo ryaratanze imfashanyo ku kigo c'imfuvyi kirimwo abana 46 co mu ntara ya Rutana catangujwe n'umusore Désiré Ndagijimana kuri uyu wa gatandatu 0 umwaka 2024. Régis Nimenya arongoye ishirahamwe Abana Bacu aramenyesha icatumye batanga iyo mfashanyo. Tukaba twashitse hano mu Rutana kuri wa gatandatu kugira ngo dushikire muri Ikigo citwa iratabara kiri mu Rutana. Tukaba twaje n'umugwi w'ishirahamwe kugira ngo tugerageze gushigikira igikorwa kiro kirakorerwa hano hantu, kuko ikigo gitunze abana batari bake kandi bikorwa n'umuntu abifise ku mutima. Rero twabuze duti reka tumuronderere uburyo. Twarasabye inshuti n'abagenzi, turasaba ababibona kugira ngo bashobore gutanga uburyo bwo gushaka kugura amamatera n'ibitanda. Rero bari batwituye, bari badusabye yuko twabafasha muri ico mu kondera ibitanda n'amamatera. Rero twarashoboye kwegeranya uburyo bwoshobora kubikora. Rero n'umunsi tukaye twaramutse tuza hano kugira ngo tubishikirize. Yego, rero twaryohewe no kubikorera hano hantu, kandi twizera yuko n'ikindi gihe tuzoshobora kubandanya dukorana n'iki kigo, kuko urumva ntibiheze. Twaje twitwaje ibyo inzimano, tukaba twitwaje ibyo kunywa, ibyo kurya bimwe hama n'amata y'abana n'ubuyi. Hakaba harimwo mugabo icatuzanye hanini byo kuzana ibitanda n'amamatera. Rero nukuri twagiye kubona ko iki gihugu gifise abantu biyumvira abandi imbere y'inyungu zabo, kuko ntivyoroshe. Murabizi kuba umusore ugatunga abana barenga 40, urumva ko ari ikintu gikomeye cyane. Yego, abadukwikira mwese mashobora kubandanya mushigikira iki kigo kugira ngo ubijejwe abandanya bikora bimworoheye. Désiré Ndagijimana areza abo bana, arashima iyo ngabire yahawe, akamenyesha ko kandi n'abana banezerewe no kwakira abo bashitsi. Twanezerewe kubona bano bashitsi bahire batugendeye, umunezero udasanzwe, kandi ko n'abana mubona banezerewe bariko barikina, bagiye banwa bongera bafungura. Turabishimiye Imana kandi tukashimira kandi n'urongoye Abana Bacu yashoboye kudushikako. Imana ibahezagire cyane, turanezerewe hagati muri twebwe. Abana bose barerewe muri ico kigo bariga, mbere hari n'abiga muri kaminuza. Désiré Ndagijimana aratanga umuco mu kwerekana ahakura uburyo bwo kurera abo bana no kubigisha. Iho kitoroshe, niyo umuntu areze umwana umwe canke batatu usanga ari igikorwa baramuhangayikisha, ugasanga biranse. Ariko jewe sinovuga ngo ndahangayitse canke ndarushe canke ndananiwe, oya, ahubwo nguma nifuza kubandanya guteranje imbere. Biranyorohera kuko kare neho nagira ibibazo by'ubukene binabiri, ugasanga imbuzi byo kubagaburira, ngiye guca ingero, ngiye gukorera umuntu. Ariko no munsi ndashimiye Imana ko nta kijya gusabiriza canke ngo nkorera umuntu, ahubwo ndikorera, ndarima. Ivyo ngaburira abana bikura mu kurima. Sinareza abana ngo ndabasabishe canke ndabarondere ko ivyo no basabishiza ko, no, ndarima. Aba bana bari mu buruhuko turaja kurima, tugatanga ibikebere tukarima kugira ngo haboneke ivyo gufungura nibibafasha bari kwishuri canke mu buryo bwo kuriha minervale y'abana. Ndashobora kudandaza igitoke nkarihira umwana ishuri.
kashobora kudara urabona ko norora n'ibitungwa mfize ibitungwa by'inkoko mfise n'ibitungwa bita inkanga ndashobora kudandaza n'igitungwa cy'inkoko cyangwa impene ko nazo nyenda zifise umwana nkamuri hamirire vare urumva ko bimeze neza tubishimira Imana aho tugeze aho Imana igejeje ikora mu by'ukuri turashimira Imana nakira umwana asigaye kungoyi kamwigisha yaba materinere yaba primaire yaba secondaire karangiza na kaminuza ndetse nkazibigisha kuko umwana ndamusohoye ku myaka 2 cyangwa 3 naco ndamufashije foko ndamure nawe akamenya ejo akazoza agaruka gufasha abandi abazo bari mu bibazo sabubu gusa ibibazo byo bizokwamaho umugabo nabo bagorana umutima mwiza wo gufasha no gushigikirana no gukunda ko jewe sinkunda umwana kubona abana bari mwibarabara batwagwa n'ibiyovu ya bwenge kuko iyo umwana abuze umuvyeyi akabura mama akabura papa cyo sanga ari mu bibazo bitandukanye ariko jewe ndabara kugira ngo ndabakure muri ivyo bibazo ntibiyahuze ibiyarura mutwe canke ntibaje mu bitagira ikimazi cyangwa baheba amashuri ndabigisha kugira ngo na kaminuza bishobotse bazirangize kugira ngo ejo hazoza bagaruke gufasha bene wabo. Uyatanguje ico kigo avuga ko yatanguye ico gikorwa cyo kurera abo bana aho yari afise imyaka 14 gusa.